Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi adahumuriza ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho igihugu gikomeje kujya ahatemba kubera ubutegetsi bubi bwa CNDD FDD. Benshi bakemeza ko igihe kigeze kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye urongoye igihugu c'u Burundi atange imihoho, kuko biboneka neza ko imyaka ishika muri 5 amaze atwara igihugu c'u Burundi atacyo yigeze ageza ku gihugu, ahubwo ko igihugu cyabandanije gisubira inyuma mu bisata nka byose, kugeza no ku gisata c'umutekano, aho benshi mu Barundi bemeza ko ikosa Ndayishimiye yakoze rikomeye adashobora no kubabarirwa ari ukwemera ko ingabo z'u Burundi zijya gushirira muri Kongo. Benshi bakaba basaba ko yotanga imihoho kuko ntaco ariko arafasha abene gihugu. Tubigaruka ko mu idonido ry'amakuru. Turaza no kugaruka ku makuru arabana n'umutekano, aho tuza kubereka ingene abasoda b'u Burundi bakomeje kugwa muri Kongo, tukaza kubabwira amakuru ababaje kandi ateye ubwoba, aho abarundi bacitse umugongo bakimara kubyumva, aho abasoda b'u Burundi bashika mu 400 biciwe Walikare, aho M23 imaze iminsi 2 yigaruriye. Ibi bikaba byababaje abatari bakeya gushika no ku bajenerali batumva impamvu Perezida Evariste Ndayishimiye yahisemo gushora ingabo z'u Burundi ku macuniro mu gihe yarazi neza ko atari ubushobozi na buke afise bwo guhangana n'ingabo za M23. Nabyo nyine murabikurikira mu idonido ry'amakuru. Saya gusa n'andi makuru menshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize. Wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri no muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Mbere yuko tubabwira ku ngabo z'u Burundi zishika 400 zaguye Walikare, reka tubanze tubabwire inkuru ibabaje, aho benshi bavuga ko iyi leta iri mu Burundi atagaciro ifise, ndetse itari leta ikorera abene gihugu, ahubwo ari leta ikorera akarwi gato cyane kamaze igihe gapfukamye mu nda abarundi. Ubutare bwokijije abarundi buri gusahurwa izuba riva, neva abuze ico gukora. Ibice byinshi by'igihugu ubutare bwokijije abarundi buri kwibwa izuba riva. Abari kubwiba leta irabazi. Amakoperative arenga 200 ari kwimba ubutare mu kigega ca leta ni 0. Ahasigaye neva yaciye yitangaza ko atumva ingene Uburundi bukenye bukabura ifaranga va makungu n'igitoro. Ukazabona leta aho umwene gihugu yidoga, perezida akidoga, abashinga amateka uko nyine. Iyo leta iba ifise ikibazo gikomeye cyane gutera imbere vuba. Ku munsi w'ejo Perezida Evariste Ndayishimiye yaraye abonanye n'indongozi zo mu bushikiranganji bw'amazi, amasoko ntangangufu kugira barabire hamwe aho ikiringo c'iminsi 100 bihaye kigeze. Perezida Evariste Ndayishimiye yagaragaye yidoga ko atumva impamvu Uburundi bukenye, afatiye ku nzuzi ziri mu gihugu, ubutare bwuzuye igihugu, ariko Uburundi bukabura amafaranga mva makungu kugura igitoro.
uwo aramuswa igihugu yaraye avuze ijambo ritangaje aho avuga ko yazungurutse igihugu cyose asanga ubutare nirya nawe ariko aza gusanga hariho amakoperative arenga 200 ari kwimba ubutare muga mu kigega ca leta ntihinjire na rumwe. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi asigura avuga ko hamwe gufutwa ubushiranganji mu byo bujejwe harimwo amasoko nta ngufa ataco abarundi bohomba. Agira ati mu Burundi dufise amakoperative yimba ubutare arenga 200 muga mu kigega cy'igihugu hinjira ubusa. Evariste Ndayishimiye avuga ati hamwe twofuta ubushiranganji bw'amasoko ntangangufu ubutare n'agataka hari ico barundi bohomba, aho atanga akarero ko n'ubushiranganji bw'intwaro ibereye bwafuzwe kandi ntaco abarundi bahombye ngo ibyo byerekana ko ataco bwari bumariye abarundi. Arongera ati maze iminsi ntembera ndaba ibijanye n'ubutare mu gihugu narumiwe dushobora kuvuga gute ko dukenye. Perezida Evariste Ndayishimiye avuga ko Uburundi bufise umurima weze Uburundi butegerezwa kwikorako. Akibaza avuga ati tubura iki kugira twimbure umurima weze. Uwo aramuswa Uburundi avuga kandi ko ubwo bushiranganji bushatse Uburundi bwoshika ku mbona kazoza mu myaka itarenga 5 kuko nibwo abarundi bahanze amaso. Hari ikintu kibabaje kigoye kumva no gutahura ingene perezida yokwama yidoga imbere y'abenegihugu. Abari kwiba ubwo butare arabazi neza muga bikanka ko abahana canke akabahagarika. Uyu munsi umwenegihugu ararira, perezida akidoga, abashinga amateka bakidoga, abakenguza amateka nuko. None nk'iki kizokiza Uburundi bwa Nyaburunga? Inyishu kuco kiza igihugu uyu munsi kiragoye kuko Uburundi n'agahugu gato ariko kuzuyemwo ibiturire ku rugero rwo hejuru, kunyonyeza amatungo ya leta, kudahana amatora adatunganywa neza, kudaha akazi ushoboye n'ibindi byinshi ni bimwe biri gutuma igihugu gisubira inyuma ku rugero ruteye ubwoba. Benshi akaba ariho bahera bavuga ko byanze bikunze ibintu byari bikwiye guhinduka. Perezida Evariste Ndayishimiye urongoye igihugu cy'u Burundi akabanza akava ku butegetsi kuko aho agejeje igihugu ni habi cane, akigejeje ahatemba, ndetse benshi baremeza ko igihugu kigeze kwirimbukiro. Akaba ariyo mpamvu abatari bake bamusaba gutanga imihoho vuba na bwango kuko ntaco ariko arafasha abene gihugu, nta n'icyo ariko aramarira abarundi bo mu mihingo yose bishwe na kigoyi ndetse babayeho nabi cane kugeza naho amabi atagira izina amaze igihe akorwa ku butaka bw'u Burundi, ariko bikaba atanacimwe bibwiye Perezida Evariste Ndayishimiye urongoye igihugu cy'u Burundi, aho benshi bemeza ko ibiriko biraba biteye ubwoba, ndetse benshi bakemeza ko igihugu cyamaze gusambuka. Abarundi ubwabo bari bakwiye kwishira hamwe amaze bakikuraho ubutegetsi bubi buhejeje abarundi mu bihe bigoye kandi bikomeye. Mbere yuko tubabwira ku basirikare b'u Burundi bashika 400 baguye Warikare aho bishwe na M23, dore ko M23 irabahaye amasaha 12 ngo bavuye ku butaka bwa Kongo bakanana, ibyatumye M23 ivuga ko nta musirikare w'u Burundi izongera gufata ngo imureke, ahubwo ko izagihita ibica. Reka tubanze tubabwire amabi ari gukorerwa mu Burundi, benshi bagashimangira ko ubutegetsi bukwiye guhinduka. Burundi, intara ya Ngozi, komine Marangara, ibara ryaraye riguye, imbonerakure yagandaguye umwana akiri muto imutemaguje umupanga. Abanyagihugu basaba ubutungane. Ibyo bara ryabereye ku mutumba Masama, zone Giheta, ejo hahise ku igenekerezo rya 19 ukwezi kwa gatatu 2025 mu masaha y'umugoroba hagati ya saa 12 na saa moya. Umwana yitabye Imana yari umukobwa w'imyaka 5 gusa.
nk'uko byiganwa n'abanyagihugu aho habereye iryo bara. Imbonerakure yitwa Nsanzamaraho batazira Nyayoya yariko arisangira urukanwa n'uwundi mugabo w'umubanyi yitwa Kanoga ari we se w'uwo mwana. Mu nyuma abo babiri bahavuye batangura gushwana bapfuye amafaranga y'amarundi amajana atanu baratwanye gushika aho imbonerakure Nsanzamahoro itsindwa iraneshwa. Amaze gutsindwa Nsanzamahoro yaciye agenda muhira iwe. Abari aho bibajije ko atashe kuruhukira muhira iwe, ariko ntibamenye ko yataguye kwihora. Nyuma y'iminota mike yaciye aza ariruka afise umupanga mu ntoki, aca ashika intema ako kana k'agakobwa mu mutwe, gaca gacikwa ko gacikana. Imbonerakure Nsanzamahoro ihejeje kugandagura uwo mwana yaciye ivuga ko ihejeje kwihora aho yari heje kurwana na se wiwe. Mu nyuma uwo yarahejeje gukora ibara yaragerageje guhunga ariko aca afatirwa ahitwa mu Kivumu atwarwa gupfungirwa mu gasho k'iyo komini ya Marangara. Tumenyeshe ko iyo mbonerakure Nsanzamahoro isanzwe izwi mu byo kwigenza cyane ku banyagihugu bo kuri uwo mutumba, aho kenshi ikunda gukubita abanyagihugu yitwaje ko atawoyinesha nk'uko byemezwa n'abanyagihugu bo kuri uwo mutumba bahaye amakuru abo muri no mboneshakure yacu. Gushika ubu bivugwa ko hoba hariko hakorwa amanyanga kugira iyo nkozi y'ikibi irekurwe idaciwe urubanza. Abona ko isanzwe ifitaniye ubucuti budasanzwe n'abategetsi b'umugambwe CNDD-FDD aho Ingozi, ibituma abanyagihugu basaba ko urwo rubanza rwonyarutswa rukaba ikibiriraho kugira iyo mbonerakure Nsanzamahoro ihamwe by'akarorero. Ibi byose akaba ari byo byerekana ko Uburundi bugeze ahatemba, kandi akaba ari byo byerekana ko Uburundi bugeze ahantu habi cyane, bwari bukeneye indongozi izi gukorera abene gihugu. Tuve kuri no nkuru amakuru yacu tabandanize ku nkuru yateye agahinda abarundi batari bakeya, benshi bahita basaba Ndayishimiye gucyura ingabo z'u Burundi ku buryo bwihuse. Amakuru ahari kandi yizewe nuko M23 yagandaguye abasoda b'u Burundi amajana 4 aho biciwe Warikare, ndetse benshi bakaba abasigaye bakaba barahungiye Gisangani, ariko M23 ikaba ivuga ko igiye kubasangayo nabo ikabica. Tubibutse ko M23 yatanze amasaha 12 kugira ngo ingabo z'u Burundi zose ziri ku butaka bwa Kongo zibe zamaze kuvayo, ariko ntago zigeze zihava, ahubwo zabandanije kurwana na M23, ibyatumye M23 ifata umujinya ivuga ko igiye kubica atanumwe isigaje. Ivuga ko umusirikare w'u Burundi uzajya ufatirwa ku rugamba wese azajya ahita yicwa. Ibi bikaba byateye icyuka kibi mu ngabo z'u Burundi zizi ko ziri kuneshwa bikomeye na M23, aho M23 zikuye mu bice bitandukanye bya Kongo ikagenda izisunika kugeza izigejeje ku mupaka wabo Uvira, ndetse benshi bakaba bariciwe mu nzira, abandi bakaba ari imfungwa za M23. M23 mu kwihora amakosa akomeye yakozwe na Ndayishimiye yavuze ko umusirikare wese w'u Burundi uzajya ufatirwa ku rugamba azajya ahita yicwa atakindi gisabwe, kuko amategeko areba intambara ntareba abasoda b'u Burundi. M23 iri kubafata nk'abacancuro, akaba ariyo mpamvu igiye kujya ibica. Ibiziga by'abasoda bashika amajana 4 biciwe Warikare bikaba byababaje abatari bakeya, ndetse ikibabaje nuko bidashobora no gucyurwa ngo bishinguranwe iteka. Ibiriko birababaza abarundi kugeza uyu munsi, aho no mu bajenerali batanguye gusaba Ndayishimiye gucyura ingabo z'u Burundi kuko ntacyo ziriko zirapfira muri Kongo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije, mu kandi kanya kari buze n'andi makuru ahambaye cyane ari kuvugwa, ndetse tukaza no kugaruka ku bihe bikomeye cyane Ndayishimiye ari gucamo, ndetse ariko aracishamwo akarere, dore ko amakuru adushikira avuga ko abarundi batwenga bababaye ku mwanya n'umwanya bashobora kumwikiza bakamukura ku butegetsi.